Amahoro y'Imana abane namwe inshuti bakunda mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumboresha kure yanyu ya BTV tubandanya tubifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. N'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Uzofatwa yakiriye igiturire canke agasesagura amatungo ya leta azokugwa mu mabanga kandi n'ayandi mabanga azosubira gushingwa. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yariko arifuriza abarundi umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Nayo Uburundi ntibuzokunguka canke buronke ibice 20% inyuma y'igurishwa ry'ubutare ku masezerano bagiraniye n'ishirahamwe Prévost Mining Company Limited aho rigiye gucukura ubutare bw'Uburundi. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganji mu vyo hajejwe arimwo ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye. Navyo nyene muraza kubishikirizwa mw'idonido ryano makuru yacu mu kanya. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira mukurikirane idonido ry'amakuru mu Kirundi nkuko nari nabibabwiye mu ntangamarara. Uzofatwa ariye igiturire canke ariko arasesagura amatungo ya leta azokugwa mu mabanga ndetse n'ayandi mabanga azosubira kuzezwa na leta. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Tumukurikire. Barundi kazi inshuti z'Uburundi, uyu mwaka rutanguye 2025 ni umwaka w'ifatiro n'intango yo gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cyacu. Twabise umwaka w'umunyamwete, icivugo cyawo naco kikaba ari ikingo murundi wese gira ico ukoze kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Ku bakozi ba leta mubimenye kandi mubitegere ko igihe c'imikino carangiye. Mu minsi ya vuba tugira tugendere ibisata vya leta bitwereke ico bigiye gukorera abene gihugu muri aya mezi 3, no kuvuga mu minsi 100. Abatagira umugambi nabo nta kundi, kuko kuva ubu nta muntu numwe agiye kubandanya hembwa ataco yakoze. Tusanze abarundi batakaza n'imiburiburi amasaha 16 ku munsi. Ivyo bituma umwimbu utagwira ariko abafungura ari benshi. Birababaje kubona incabwenge indongozi zari kuba karorero uzisanga mu bunywero imbere y'isaha 6 canke imbere y'uko izuba rirenga. Nico gituma tugiye kugwanya twivuye inyuma amabaramiro yose akorana mu masaha abantu bari kuba bari ku kikogwa kivi. Barundi kazi inshuti z'Uburundi, sinosozera ntabamenyesheje ingingo 4 zikurikira zigiye gufatwa kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rutuganisha mu gihugu giteye imbere. Ubwa mbere, nkuko bitegerezwa tuzobandanya ducungera amahoro n'umutekano. Uzohirahira agashaka kudurumbanya azofatwa nk'umwasi w'igihugu aronke igihano kimubereye. Ubwa kabiri, abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ivyo basahuye kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Ubugira gatatu, abanyegeza amahera yawo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki canke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu banki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi biterambere ry'igihugu, abagarariji hanyuma bahanwe
by'akarorero. Ubwa nyuma umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari byo byose kubera uburiganya, ivyo twita stock de speculation, canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye, agurisha ibidandazwa ku biciro yishingiye wenyene, yitwaje ibi na biriya, azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Dusavye ubunyene ubushikiranganji bw'ubudandaji gukora ivyigwa vuba kugira ngo hamenyekane ibiciro mfatirwako vy'ibidandazwa hamwe n'inyungu ntarengwa ku bikorwa vy'ubudandaji ku masoko yahi wacu. Gutyo abahiganwa bazohiganwa bamanuka hasi, ntibazohiganwa baniga umwene gihugu. Leta y'u Burundi nizoronka ibice 20% inyuma y'igurishwa ry'ubutare bagiranye amasezerano nishira hamwe Sotrevo Mining Company Limited. Ibyo bikaba byashikirijwe na Ibrahim Uwizeye, umushikiranganje mu byo ajejwe arimwo ubutare n'agataka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Mwitangazo ryo gushikiriza ivyavuye mu nama shikiranganje idasanzwe yakoranye ihagarikiwe no mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo rya 23 Kigarama umwaka wa 2024, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima yaramenyesheje ko ubutare bwa casterite, corombo, tantalite nubwo bicuditse buri mu karere ka Murehe komine Busoni mu ntara ya Kirundo bugiye gutangura gucukurwa n'ishira hamwe Sotrevo Mining Company Limited mu kiringo c'imyaka 15 nkuko biri mu masezerano, maze leta y'u Burundi ikazotwara ibice 20% vy'ivyagurishijwe. Iryo shira hamwe naryo rigatwara ibice 80% havuyemo amafaranga yo gushira ku ruhande asobagenewe kubungabunga inyubakwa n'ibikoresho inyuma y'ayo masezerano. Kuwa 27 Kigarama mu kiganiro cyo kwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abene gihugu, mushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye yaratanze umuco ku kibazo kijanye n'igabugwa ry'uwo mwimbu uzova mu icukugwa ry'ubwo butare bwo mu Kirundo, aho yamenyesheje ko leta y'u Burundi itazoronka ibice 20% gusa. Mu butare igihugu mu bisanzwe cyahora gisahugwa mwe biteye ubwoba, ugasanga amasosiyete aje avuga ngo tugire societe mixte. Muri societe mixte wumva muza kugabura kubyo twita dividende, muza kugabura n'igihe yungutse, ariko uko byakabaye kose wazubona aje kudekarara ku mwaka uheze ngo ntaco nungutse, ukamurindira agasubira agakurundi mwaka wa kabiri ngo ntaco nungutse, mugabo yashoye ubutare bwagiye, mga aje kuvuga ngo yahombye. Ivyo rero nivyo twanse tuvuga duti ingo ubutare bwo nabuguhaye nabubonye burimwo imba, hama ugira ishore banza umpereze, wahomba wareka nabubonye banza umpereze ayanje nshiri ruhande, waharuye nabi uragenda wenyene. Nivyo tuvuga aho mumva ko 20% nkanye n'umutahi twe tuba twayaronse bwa mbere, turumvikana. Hanyuma ibisigaye rero nivyo nyene abwiza kubyaza umusaruro ubwo butare akagwiza umwimbu kugira ngo dusarure vyinshi. Hari bizokenegwa ama machine, gusubiriza ivyapfuye, guhemba abakozi, hariho amatagisi abwiza kuja muri leta, ni vyinshi cyane. Reka rero iyo ni ntumbero twafashe kugira ngo turabe ukuntu dukura umusaruro muri ubwo butare dufise. Mu vyigwa vyakozwe ishira hamwe Sotrevo Mining Company Limited gerekanye ko ubutare buri mu ako karere ka Murehe mu ntara ya Kirundo bushobora kuba bungana n'amatoni miliyoni 12 n'ibihumbi amajana 7. Nayo uburyo buzokora mu gice ca mbere bukazoba bungana n'amafaranga y'amarundi imiliyaridi 6 miliyoni amajana 950 ibihumbi amajana 395 n'amajana 815 hamwe n'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 5 ibihumbi amajana 958 n'amajana 896 azokora ku bindi bice bibiri.
nayo amafaranga y'umutahe yose hamwe akazobangana n'imiliyaridi 45 imiliyoni 880 ibihumbi 981 n'amajana 561. Abadandazwa b'ibifungurwa ntibagurishije uko bisanzwe mu misi mikuru ya Noeli amwe n'umwaka mushasha, bivyo bikatumwa nuko ibidandazwa vyinshi vyaduze amabeyi, nayo ubundi nuko abene gihugu batashoboye guhurumbira nkuko bisanzwe iyo misi mikuru. Patrick Ahatangimana. Iminsi mikuru ya Noeli n'ubunani irangiza umwaka wa 2024 muri rusangi ntiyahimbajwe neza nkuko vyahora, kuko yasanze abarundi batari bake bugarijwe n'ubukene budasanzwe bwunyugwa n'iduga ry'ibiciro vy'ibidandazwa vyankenerwa. Ivyatumye badahurumbira ku bwinshi gusoma ivyankenerwa nk'ibifungurwa, ibinyobwa n'ivyambagwa nka kera, nkuko tuvyiganirwa na bamwe mu badandaza b'ibifungurwa bo mu masoko mu gisagara ca Bujumbura bidoga ko bariko bakorera mu ruhombo kuko nivyo baranguye imbere ya Noeli n'ubu bitarasohoka. Abaguzi babonetse nabi ku buryo buke bwabo bafise, kuko naje ndabatahura kuko ibintu byaraduze ku giciro kirekire gose bimwe bitabwigere biboneka, ariko umuntu ku buryo buke afise yaragura dukeyi ashoboye umunsi mukuru kavamwo abana bakanezerwa bivanye n'uburyo abafise. Iminsi mikuru yose uko yagiye iba ari Noeli kumbure bonane byakunze ko bitworohera, kuko twararanguye ibyashara muga turabura ababidushorera bivanwe n'uko igitoro kitaboneka kugira ngo abotugurira bubure uko bideplasa kugira badushikira aho turi, kandi rero bivanwe n'uko abanyagihugu basanzwe bakenya, ukuvuga ko twabiziga siko twabisanze, uko ibyashara byinshi twaranguye nko mu byaraduhombeye biratuborera ko ubwishaza benshi bumaze kurara iminsi irenga 3-4. Ni ukuvuga aha twese turi mu ruhombo, twagize uruhombo rutagira uko rungana, binavanywe n'uko umva abakozi ba leta imishahara yabo ntihinduka, ni ukuvuga ngo ntibashobora kugusuma nk'uko bahora basuma, binavanywe n'uko ibintu byaduze ibiciro. Ibintu turiko turarangura amahera menshi, turiko turacuruza atabakiriya turonka, ibintu kuva twaranguye kuva ku bonane itaraba n'ubu biracahari, nta n'abakiriya bahari, n'ukurangura turarangura amahera menshi. Ikintu dusaba niba dupfunguriza ibiciro, badupfunguriza ibiciro aho turangurira, natwe n'abakiriya turiko turabona turagenda tukicara ntituronke n'abakiriya tugataha uko. Hambavu iduga ry'ibiciro vy'ibidandazwa vyankenerwa nk'ibifungurwa n'ivyambagwa, nikena ry'ibinyobwa vya Brarudi ryarasongereye isibe mu vyatumye abene gihugu mu gisagara ca Bujumbura eka ndetse n'atari yake mu gihugu c'u Burundi badahimbaza neza imisi mikuru ya Noeli n'ubunani nkuko vyahora. Agasoko bita ku Kabasazi muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura ko bakagiye gusanurwa vuba nkuko byashikirijwe inyuma y'urugendo rwagizwe n'abashikiranganji babiri, udandaji amwe n'umushikiranganji w'ibidukikije Jules Verne Nakimana. Agasoko kabo benshi bita ku Kabasazi muri zone ya Gihosha mu gisagara ca Bujumbura kagiye gusanurwa inyuma y'umuriro wateye kugeregezo ya 16 Nyakanga 2024 ukonona ibitari bike. Abahora baharangurira imirimo bizera ko hagiye gukorwa vuba. Mewe serukira abakorera muri ico kibanza ati ico kibazo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu biganiro ariko agirana n'abanyagihugu kugeregezo ya 27 Kigarama mwaka 2024 asaba ko ico kibanza cosanurwa. Harateye umuriro uraturira ibintu byose twari dufiseho bifise agaciro karenga gatoyi imiliyaradi 9. Batugira isanganya baciye batuza kuhakorera aho hantu. Ubu rero abamenwize bari mu nzira, bari mu ibarabara, imiryango yacu twarabuziye ayo ducira nayo tumira. Urumva ubukene buratwishe. Twarandikiye umushikiranganje w'ibidukikije tumusaba ko yoduha uruhusha dukore, tubananye dukora nk'abandi kuko hari abandi batashikiriwe n'umuriro
bo barabaretse bariko barakora ariko twebwe twahuye n'ivyago nyakubahwa twarabuza education nayo tumira rero twashaka mutubwirira abo bantu abategetse izo ndongozi ubunyene jo mu gitondo dusubire ku kivi tugwiza umwimbo uko twari dusange turi amatagisi n'amakori. Kuri uyu wa kabiri nzero abashikiranganje babiri Marie Chantal Nijimbere hamwe na Prosper Dodiko ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi bari kumwe n'uburongo igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana bishikiye muri ico kibanza kugira berekana igicapo gishasha cerekana ko aho gasoko kazoba kubatse hisunzwe amategeko akingira ibidukikije. Hakaba haterekanijwe kandi ko bakwamwo amabarabara yagutse ashobora kuzocamwo imodoka zizimya umuriro mu gihe wo kwaduka. Abari badukorera mu bibanza bitashikiriwe n'umuriro nabo basabwa kubanza kubivamwo kugira borohereze abazosubiramwo ico kibanza nkuko tubikesha urubuga rwa Twitter kubishikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ako gasoko kazotangura kubakwa kugira rya 13/0 umwaka wa 2025. Inkuru yacu ya nyuma ni inkuru idushikiriza hirya no hino mu makungu aho Ella Gloria Kaeza araza kudushikiriza amakuru avuga hirya no hino mu makungu. Kuva ku igenekerezo rya mbere nzero Ghana yarafashe ingingo yo kwidegemvya ituma abanyagihugu bose bo muri uwo mugabane bashobora kuja muri ico gihugu ataviza bakeneye. Ico kimenyetso gikomeye ubumwe bw'akarere kandi kigatuma ingendo zigenda neza hagati y'uwo mugabane. Ghana rero yarifatanije n'ibindi bihugu bine vyo muri Afrika vyamaze gushitsa iyo ngingo arivyo u Rwanda, Seychelles, Gambia na Benin. Iyo ngingo igaragaza intambwe ihambaye guteza imbere gutera imbere hagati y'ibihugu vyo muri Afrika no gukorana hagati y'ibihugu vyo muri ako karere no gukorana hagati y'ivyo bihugu vyo kuri uwo mugabane bihuye no mu ntumbero y'akarere k'ubucuruzi bwigenga ku mugabane wa Afrika. Umugambi w'agaciro ugamije guteza imbere ubudandaji n'ubumwe bw'akarere muri Afrika. Ariko naho nyene AFCTFA ifise ivyifuzo vyinshi ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika birabiga amasezerano hagati y'imigwi y'abanyagihugu aho kwiyemeza bimwe bishitse gufungura umugabane. Tutantukira amakuru yacu mu gihugu ca Ukraine, amatoni 500 y'intete yararungitswe muri Syria nyuma yo kuva ku butegetsi kwa Bashar al-Assad mu ntumbero yo gufasha abantu tangujwe n'umukuru w'igihugu ca Ukraine. Ukraine izofasha gushigikira Syria niko umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yamenyesheje ku munsi wa kane. Aciye hafi ukwezi kumwe intwaro ya Bashar al-Assad itembagajwe Damasco. Uwo murongozi wa Ukraine avuga ati turiko turitegurira gusubizaho ubucuti bwa diplomasi na Syria be no gukorana mu mashirahamwe mpuzamakungu. Asigura mu butumwa yanditse kuri Telegram ati tuzovugana n'abanyaburaya na Amerika komeza imfashanyo uko bishoboka kose. Ugutekana gukomeye mu buseruko bwo hagati bisigura amahoro n'ubudandaji byinshi ku bifatanyo bikorwa bose. Ukraine ishaka gusubizaho ubushuti bwayo na Syria. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangije ko amakuru yacu y'uno munsi tukaba tubashimiye mwese mashoboye kudukurikirana. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya BTV. Shimire abari mu buhinga bw'ivyuma ndetse n'abamenyesha makuru bacu bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kwegeranya zino nkuru. Imana ibafashe mubandanye mwigina umwaka mushasha wa 2025 na hubutaha.